maze imisi mwumva bisigaye biba birabaje cyane aho hirya no hino twumva imyuzure gahitana amazu gahitana ibintu n'abantu imirima ikononekara igihe hakaza uruzuba rurengeje abantu bagahunga ibyo byose ni ibimenyetso by'uko isi tubako twayitunganije mu nzira tutari kuyitunganya nacyo bituma bikwiye yuko bikubita agasha akaba ikintu gihindutse. Twateguye rero ibikoraniro kugira ngo turabe yuko hari icyo twugira twumvisha abo tujejwe yuko biba byiza hari ingendo dufashe kugira ngo garure twoshobora kugana Anglican basangiye byinshi mbere n'akahise turagasangiye ega n'ibitari bike by'ukwemera mbere nka byose babihurira. None rero ko hari ibyo duhurirako cyane cyane mu bijyanye nka pastorale sociale yumvikana ariko nitwari bwahure mu bintu bisa n'ibi kandi kari bwaboneke ariko tumaze guhurira mu mandi manama atari make kugana ibindi ubuzima bw'ukwemera. Rero ni intango novuga nziza ariko muri Eklezia Katorika bene umwitwarire turawufise kuva kera kuko nko muri Caritas turafise ihangiro rikomeye kuva Caritas yo kwisi yose niyo ngaha rero no ma diyoseze mu byo dushaka gushimikiraho harimo n'iki gukingira ibidukikije. None rero no mwitwariko ujanye mbere n'inyigisho ya Eklezia Katorika iyo twita doctrine sociale de l'Église bisanzwe biri mu bisata bikuru biza gushimikira turi Eklezia Katorika na Eklezia Anglican kubera hari ibintu twumva kumwe kandi tumaze kwerekana yuko bitabaje ku rugero rumwe. Simvuze yuko n'abandi bitababaza mugabo turaronka kandi ko guhura ngo tubivugane. Kuzekana rero yuko no muri kazoza mumbure tuzokwagura uburyo n'abandi bari mu yandi mashengero dukorera hamwe nakare usanga inara n'uburamuko twese kandi Imana dukorerana